Yes, another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguhaye ikaze udahengeshanya gukurikirana ibiganiro bice ku Isanamu TV online. Ndanakwifuriza umwaka mushasha, umwaka w'imigisha, ururanirwe mu vyurimwo vyose abakunzi b'Isanamu TV online. Wari umwaka mwiza, mwarakoze cyane kudusupportinga gukurikirana ibiganiro byacu. Natwe turi hano kubazanira ibintu byinshi cyane. We got a lot of surprises, ladies and gentlemen, and today reka ndakubwire ko twagize amahirwe y'ukwakira one of the best artists, the living legend, benshi bamuzi nka Mudibu canke yitwa Jean Patrick Bimeni niwe dufise uno munsi nk'umutumire wacu mu Isanamu TV online. Urazi turi muri 2022 and tubazanira ibintu bishasha, abatumire barenze nkuko tumufise uno munsi. Ikaze brother. Murakoze. Reka Simwenda hashitse. Okay. Ndamise brother kubera ndamuravye, umuravye ntasaza. Arakuze cyane. Oya, ndacyari jeune n'umusatsi. Ndacyari trop jeune. Ndiko na 24 ans. Cyasa. Yatanguye kuririmba mu gihumbi kimwe majana 993. Navuye mu cana kane. Uco utangura kuririmba? Kuririmba ni ama 2000. Mugabo impano yawe wayi? Tanguriye byisyo taboneka gato. Ubura n'abavye muri quartier. Yes, tumufise mu kiganiro cyacu The Profile, aho tugiye kuvugana ibintu byinshi cyane biranze career yiwe ya music. Ni king of soul music mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ari mu bambere. Sinzi ko hari abandi mugabo duhanje nitega kuba nicaranye n'umuntu n'umu legend yarujuje ama stade no ma stade ibihumbi jana abantu muri stade baruzura abazungu gusa baririmbira soul music. Ikaze kandi niteka iwacu kuba twicaranye mu Isanamu TV online. Ndashaka kuba ariko baraturaba batazi career ya JP Bimeni watanguye gute kuririmba, ducire gato ku mayange, wavutse ryari exactly? Jewe navutse mu gihumbi kimwe na 1976. Umva cyo bakone ya myaka 24 yeah. Nkavuye mu gihugu muri 1984. Nanavanga navuye ngwaye nyene nja muri Kenya nka bourse muri 95. Nshaka amashure muri Pays de Galles mu bitaro cyangwa Wales iri gice kimwe kigize ubwami bwiyunze bwa Angleterre. Marayo 2 ans hetsayo ngera undi mwaka umwe ahantu Oxford. Muri Oxford nshaka nka bourse uje kwiga ku université. Niga politique na economy. Eza muri 2001. Muri 2001 nshaka simba nja Londres. 2001 nashite Londres ndahaba kuva niho mfite abana babiri umuhungu n'umukobwa bakuze. Niho natangwe n'umuziki. Navuye ku ishure abagenzi b'abamuzisi nyene kuri tare baranyakuraje nabo umva ko mfise akantu umuziki nawo uvuze gusa gitara mu cyumba. Kujya imbere y'abantu batumanje skate atamepiki ngo skate ngo kupiga mbere y'abantu mpaka ujisikika makwe una kitu ile mia kujisikia sana sikuwa nayo sana kwa mtu shy. Bariko umuntu ariko arakumviriza arumva igiswahili muri wewe, arumva ikirundi mugabo cyo mu muji nyene akaba yifuza kumenya ngaha nyene i Bujumbura wakuri hari mingi hapa. Hapa turi ndogo ndibaza ko navukiye mu Bwiza nka bebe. Mama ari mukaje kwa Mugagara. Tukisha ukafe nikatoka pale ma 89 tukamia tena Bwiza kuturaje mavene chini ya msikiti pembeni ya kona michopo kude na pembeni ya 4 kama na ku 5 sur 5 bitu méchant tout pale tukambele ya ngoro ya la zone ya Bwiza turaje mu 29 tukaishi pale chimie mbele kaona wakia musite
utatuachia rai. Sintasoma kantia manterna so narize nko mu Bukeye muri interna niga mu babikira niga muri deuxième primaire ndi mode 10 ans deuxième primaire gushika 4e na gushika 5e mvayo nagize makosa Tiuso makosa amwe mu makosa wakora siwezi sema Iduhe ya karero kabi abana bato changaruka nji Bujumbura chaniga kuri basa pare tunakona ku Uhuru ile restaurant Uhuru pale tunaruka ile kifurege tunakununua mapenye na chai ya tangawizi ya maziwa mwa hivi mabarafu ndahiga 6e ndatora concours chanja kwiga kuri Atene secondaire ili haruguru ya Mes. Waronse amanota menshi tumepita ukipita 6e we watu wa concours national ilikuwa roteri ico gihe bafatiye amanota ngahe sindibuka je niziko nakwikije amanota ndade mbonje ndakuri Atene secondaire ndigaho 7e ako mpejeje mbona amanota yanje simeze kwa niga muri interna namenyere kuronka amanota meza namwe batanu ba mbere nikana afika pale ku Atene amanota ni hariya no turepeshaje tubiri numenga pride yanje abaye cyangwa amera nitoya ndushe mu interna nikapata kwenda kusoma Kibimba mu lycée muri lycée Kibimba ndahiga kuva 8e gushika 10e ajya haba amakuba ya na 3 muri na 3 ya shikana muri 10e hama ngarutse ndonka ishure kandi kuri lycée Dirac ngire nshimye muri 10e nyene sinabiheza ndaraswa muri vy'abajene muri cité ya mu bitaro nshaba transféré banjane Nairobi narawe nkize ndi masirika gutya ndonka bourse y'abantu bari baze Angleterre Oxford kapatia bourse ya kwenda kusoma Pays de Galles fanya 2 ans kaya Oxford une année kwa université 3 ans ndio kaingia London sasa kuna akili nyingi sawa cité umaze gushika hanze watanguye kuririmba by the way impano yawe yo kuririmba abavyeyi bari muri bamwe bayibonye muri bayibonye no nani bayibonye bayibonye mama impano yo kuririmba byatanguye jeri bokera narose mu magune na 3 narose mu copine aba hepfo yo kwa Kitantos Chigiye wagopine mwabita gute wagopine chigiye copine tu chérie sema chérie so ngiye kumuramutsa nashaka kwa Kitantos kana abo mbavuze gitare hanze bagira ama repetition kera mwe musoma trip menshi yo guhamagara abakopine kwa sifre yako ayumvise nyina cha sohoka kwa jesi no le mere bale ba mere kamata so ndachi nacho kwa Kitantos baravuze bakaragira ama repetition ko bavuze ama restaurant ama hoteli kumugoro so nkuma 15 batanga ama repetition so waciye uvyutse après sieste 15 ndo masaa kulamuka ma fresher kuna kunywa akachai itakutia jasho kana tukachukua kuramukanya so ayo repetition yagira imwe natanga kuba curieux ndagenda ndicara nasikiliza anapenda kabisa hano undi type yaba kuri 3 nyene inyuma ya zone la proper bluesman ushikino musi hano mazina amwajije n'izina uhari mu yamumbwiye nagize gucaja bantango kuri downtown Bwiza zamani na karanga pale kati ya rohero na nene kwa barabara nika kubule bubiti watu wa zamani ya Bwiza wanakaranga pale so tukala pati kwa ngera watu wa zamani wa Bwiza ngure chama yangu na sia tuyo ndaka mahari ndamurana ko umuntu twaje umuntu atavuze imbere y'abandi akugiwa ukinje mu rupangu ukinje gusamura shambu type gangi n'inzobe yicara gitanda akavuza ufise chance ukinje mu cyumba cyo kumviriza kwa grave ako denumbiza bajya ba Kitantos
bihura nako narose gitari ku mutante ndabwira ewa mimi na gitari kisi kupika kama sasa wewe utulazime gitari yako tuende kujenga kwa kazuri utulazime gitari yako tena kupiga mu mountain na tutakutia chord tutakutia mtu akufundishe nyumbani so rara umuntu aza kunyigisha mwira mva ino nzinga makoro 3-4 byari byoroshe by the way kugira ndi byoroshe ya inzara kandi bikafa hariho nka koro ya D singira muita CD yani nka re muita re yarango so mvanga hamwe ndaraswa mvanazo ngenda menye vyinshi ariko simni peido gare niga amashure barabajije none nta kindi ushaka kwiga kongereza ko apara y'amakuru so natoye ibintu bibiri naja gutwara ubwato ugira gusova abantu bagwe mazi so baita Royal National Lifeboat so uriga navigation gutwara ubwato gusova abantu bagwe n'inze bavuye mu mazi n'ingende gutwara ubwato hari klima hari amazi aba menshi hagira amavage manini ni giki cyatumye rero uhitamo kwiga kwanza ivyo hari umudada nakunze kwa ndani muri yo staff nyene bari muri abo nyene kajipambana tunasema mire bile simuniulize nataka hivi kwa dada nimependa kwa moitié nigérienne et moitié anglaise nikaenda pale unanyuzuwe bien sûr au début akiukazoea tu non bon avant mais ok une activité c'est bien bon la kimcha créativité kene changira guitare professeur yari mwiza cyane ntazi kwigisha vraiment ntiyazi ngene no comprendre ibintu facilement ariko manoti yose yanyigishiriza ko naragumanye n'ubune nkorera so usanga na l'arrivée ya internet n'ikinsanga kwigisha c'est plus mieux uje ushaka umunanyigisha c'est moi qui décide nkarondera neza icyo ndondera mu mutwe exactement mbuze acangera nkarondera umuntu ibi wabinyigisha nini uvuze ngo oui ndaba karagda ngene bigisha ndemera upa kumbashaka nuje kucisha kuri hari ikintu specific ngene so ibana uke nigisha urobaya okay iwanyu mwavuze muri abana 13 ya no 10 oya kuri mama turahungu bane muri bana turahungu bane mais kuri papa ndafite abandi tuvukana mwese hamwe projet az bafite tuvukana muri 17 peut-être 18 oh my god ni kusimuja ya nivyo vyiza ariko biraryoshye sindio awe ko turi mu mihingo yose turi muri Canada Sweden Norvège Sud-Afrique Belgique Angleterre nungaha so ya ugerageje kukuraba abantu mengo uri umwana wari umwana wo mu giti that time barasanga bakabona ko Babylon so niko mtu wa Babylon aje ko Babylon kenje Swahili na Swahili ni mwe mwisite aziko ni Babylon yumva Kiswahili kumbe turi kumbe na mtu wa Birimani ayo kama niko mtu wa mujini hivi ako ntango kirundi cya ndani burya nawe so mimi niko passepartout indirimbo yawe ya mbere ucisohora hari ikirundi yeah boy nagize album nagize gira amahirwe kuja muri groupe ishikana 12 there in London iyo groupe ndayumvisemo umwanya mwinshi na espoir nyinshi ariko haci umwanya birapfa bifuye ndababara bebaye ndabwene okay ni gute no kwiproteja ndi mu bantu ngira umuziki bifuye ariko noshaka kumambandana barabareka ntangure by'iwanje mbona ndikindimo nkenya ndaja muri studio ndaregistre maze kuzaregistre ngapenda ndakunda abantu ngeze slow me sura kama ibintu nk'ivyo somewhere that's my favorite ja n'umukobwa twatwa mu bakobwa umukobwa mu Colombian so maze kugira kaya album ndabura strategy nta muntu yari utudo mwafashe yanyereke niki ariko ndaguma muri tiroir
nka 3 ans nabibagiye ko nagize art music so igihe nza ngaha kuramukanya 2006 nibuka 2008 niho nahura bakina Sugar, Passy, Romeo, Member. So niho naje ku radio na televiziyo bacamwe none ubundi uvuze n'icyongereza nta kintu kiwacu nta rimana urimbira nta kirundi rimba umuntu azamwe ko ntari mu Burundi cyane mba problem ngase basi ntafanya kanyemo kamwe niho nagira ijya agahera so igenda enregistra passer amfashagira image champanga nabonye vyose ndagenda nkabona ama email abanyandikira ngo imzi turayikunda na Africa Nova arandika ko baravuga ko arasiga amavuta j'ai la chance que turabona Mudibu oya na Murundi twitwa Mudibu frère chiteye barikiriye baraza ndabwira mushaka kumenya iki Ben wara was surprised vuga hey kumbe ni kirundi ravuga sasa none tavuga kirundi gods okay ucha ufata muri iyi minsi warahinduye izina wiyita JP Bimeni vyatewe n'iki kugira ngo uhindure izina rya Mudibu uje kuri JP Bimeni nuko sulo no Mudibu nagize ama travail menshi kandi ari different ugiye muri management ndi muri under management sa manager ubuye so bategeza guproteja izina ryawe rishasha hama bainvestamo mahera Mudibu ntibashobora kuharimo ibintu byinshi nakoze kandi mu majana different reggae soul ibintu byinshi na rock so bashaka gushira muri soul music so ni branche muri music muri Europe kugira ba rentabilize canke ba commercialize ibintu fo gutora niche ahantu kaze ya so bivuga ko ni muri soul music so rero ko ni artist mushasha aje muri soul music kugira izina rishasha na bindi otuyaje so for project izina Mudibu no Jean Patrick JP Bimeni cyane bwa reka nonde basi izina ntagikunda ibindi bizina areka binyanyure ryari ngiwanje officiel Bimeni na Y kirimo kugira umujapone aribonye ari prononce tangora mu Spanish aribonye ari prononce tangora uvuga ifaransa uvuga iportugais uvuga icyongereza bibe international so ko twibwira ako nkaca mwimizamo kari associé na yumva bizira ryanje naturel so okay kuba wahisemo kuririmba soul music ni kiye kintu accident ko jamiwe nabwiye navuze nka rock music as a reggae music ija album harimo namuraje album kumva kantu kaka soul so kuva kera naba ngenda alekara soul is ni genre iri trop forte uri emphasis ça goza kama ntinya kumva ko noje muri groupe y'abantu ba grand Marvin Gaye ba Sam Cooke urumva ngo nje muri groupe ya movement ni musozi muremure so nama nabikwepa naho nabikunda abankurikirana bakora ko nabifise ariko ntavyemfise mo gose so ndabaye invite kwa umushantere w'iyi groupe ya Otis Redding ndajamo birafatika birakundwa amabagira production y'album yabo baransaba ko nje kubaririmbira ku mushantere wa Sierra tugiye muri Espagne hari festival ntakutwo tira umushantere wa yakiga indemo za tujana ministre kwa ku Espagne tuzi nikasema shida sasa kumenya indemo zawe the problem kuko nta mwanya numwe twageze guhura tugira repetition ntana nakanye twahuriye kuri scene muri Espagne aho rero narose experience ya mbere kuba professional muri sound baravuye kazi uragenda ugakora uza ku executor mutanahura ntabwo ubura ngo ma repetition biri apo sasa nimepigwa kofi shika muri Espagne je kugira balance ma son tapapa wazikupa ubwo abasasi na Teresa kabisa n'amajambo y'indirimbo ndayabura ushobora saba rero akantu bitango the reader akantu hagarika gukibashama lyrics ukagenda urasoma urabikenene nyarutsa ahubwo uko mudashaka kumaramara vuga ati mani shimwe bakanitia pale ko ndivyo kari hajya aborganiza festival aje ngo
twamwita utakaraba no karaba iko ari gupapa uko nawe nta repetition twagiranye sindabazi ko muri music il faut avoir connexion na muza gukorana uko muvu tuvuza ndazi gusa gatushika particulier urya urumva nk'abajama muri groupe akifa blague unazifa blague no muri music no irapo communication azi gura n'abantu mutazinanye na audience iri ngaho pressure icyo gihe hari abantu benshi ya festival muri West Spain ahantu Bukeye le mariage ni bonne année non ariko hari audience nini ya la grappa that's it la grappa festival na iyi groupe yanje shasha so ariko ngize festival ndayiheza ariko nimva ko nakoze akazi bya cemva ngaho numva ndi ewana je ni me survivre nico ngeneye gusa simume ni payer si me survivre tunamalizana ariko experience dainos urumva ingene we prepare so nsuye London niko nagira festival ahandi hantu ndonka message ngati ewana twakubonye festival nini turagushaka yindi Madrid utuse maison de musique yitwa kunuku abana artiste kiniki projet kunuku turi mu genre nini tumaze kugira interview y'aba chanteur bashika nka batatu bane on n'a pas aimé mais turi ba kwari wewe ça faisait ko baraze nka kahuye muri 2017 septembre baba bamaze kuva muri 2013 barondera so ndabwe n'umuntu ndirimbo ndaza festival yari kuzoba no na festival yari ushobasha konja muri projet yabo ya bande musique sous management ba producer bagira qui afite carrière fakira signé yaka no so ndabwe no ken me interesse bandi kindirimbo ndazumviriza ndarimbi bashatse ndabakonekiye kuya twariko turarike iko hapa hotel iko hapa utafikia hapa tubishaka juste une semaine nga enregistre boom shitse haje bamwe grappa bamwe muri ya festival batuna Biblia no wala festival yo mwaka muko ndani abasikia muziki habayatubona ni hivi ivyo bichera gutyo buryo bambwira ngo nataka gute muri solo nuko vyagenze uyu munsi ugerageje kwirabura amaze kugira tourne muri Europe urazunguruka hose uvuza n'abazungu gusa baza muri iyo tourne yawe ndashaka kumenya experience ni kihe kintu cyatumye uvuga ati je ndashaka kuza ndavugiriza abazungu gusa no si ushaka hari ibintu by'ipresent byonyene wewe udecide uko shate uko mtumishi urumva so market iguhamagara yati ewa turagushaka twakunze nibyo sanga abazungu bakunda ibyo nkora muri so ikindi ko abirabone ko ifupa ko twibesha la soul music ni abirabone imiziki y'abirabura niyo yatumye muri ya civil rights movement abirabura muri Amerika bagwanaga agaciro kabo abaccept soul music niyo yafashije gose tubakoresha deux notions urukundo na respect ufise ubwoko bungana gute ufise urukara rugeze gute uri munini uri mugufi nivyo basaba so amanembye aba Luther King bagwanira agateka kabirabure so soul music area y'abirabure ni yatumira abazungu takumviza muziki y'abirabure haro epoch abazungu tumviza muziki y'abirabure ngo negro music niggas gushobora koresha kugira abirabure babeho bakoresha image z'abazungu imbere kuri cover ariko behind so soul music c'est histoire très intéressante rero kugira ngo bw'umunyafrika rero ndahigira c'est même plus intéressant so kwazungu ba comprendre l'histoire des races niki basanza abirabone ni bakora barabita kandi ari byabaraba nitwe tubiti kandi ibyo byabaraba mais je suis prêt d'expliquer wibaza ko ari kubera ikintu ni abirabure tutari benshi muri soul music nuko ari genre yari ko abirabure turi creative bose abirabure globalement historiquement turi creative turakrea ikintu kikaba tukagitanga tukakera ikindi
n'ubwo uravye imizingi nahindagurika tuma ducrea abandi baratora urumva so ariko abazungu kubera afise amahera n'iki icyo bagira bara archiva neza barashiva bakandika bagushyira ahantu kandi tugira so kubera afise connection iyo temps n'ivyo video barabiguma muba bashemo na business so that's why okay ni story ndende cyane kandi story iryoshye kumva ku muntu ati yumva ko ashoboye ikintu mugabo agomba kugira effort nyinshi cyane so far mu bana bawe hari umwe afise talent yo kuririmba shacha abana banje mara ko ari taza vraiment gusa warizi umuhungu wawe muri asasa Ahora mu marketing mfanyaga photocopies. Miki mwana ko nasura mama. Murasa. For real. None ko nasura batone kwa makameleon. Navyobona. Ariko uri mu mwana no musika wanasela nyina. Uwatsi ndayibona. Ako turi kumuna filmbona. Ni nko ku ifoto, nimwe nayo ndayibona ya. Sasa. Okay. Kuri uyu mwaka waje gutembera mu Burundi wari umaze imyaka 10 utashika mu gihugu kaya kutanganyika kuduga ruguru nje kumatirwa n'umukaratusi sinaduze mu Bukeye mu Kibimba Gitega nacaye Bugarama nasha kuvaje igihugu ariko wakati akazi umuryango kuramukanya bose no kuruhuka situ nashaka kuruhuka ko hari kigore byinshi ko ndazi ko début ya février niko munjia tena okay twitege ko buri mwaka uzozuraza gutembera wana munansengera urumva ibiko birankwegare yarisha marizana ntabwo none ngiki gituma nisha marizana akazi kenshi ariko ubu planning ubu ko musique kirafata forme ça veut dire qu'on fait cette tournée de l'année so ugira calendrier namwe ni on fin novembre tunamaliza décembre janvier à février quand même niko ni kwa uko normalement concert atangura ma février so iyo wakati nekara kure mwere barafu amsamahani kwa hapa kandi kina nashako masama nzana group so c'est plan kunzana ya blackbelst wow nzamuri utenga 2022 miko naomba sana nilete group yote exclusively yeah nilete group yote kandi bari nabwiye niko naondera inzira ndiko ndabaza numve ko bishoboka ndashaka ko ndabaza na ko dufise calendrier y'umwaka wose so ndashaka ko ndabimenya uhakirika comme ça toucher muri plan hakirika ko unagira concert de février tout launchinga la rumshasha achaza Bukeye bakabukinga amadate so il faut ko idate yonga ndayugara neza muri calendar ntiyagire uzoyitora okay kubazana ngamu kubera iki wahisemo kubazana si nyumbani mataka waje kuona ndende yuko byose byabo wakuje kuona nuko itakuwa kubwa sana nuko tu ariko turamukiye kandi mvanga so ko numvise ko muri ute abana bari mu vacances nta mvura nyinshi hari sami bishushe cyane byombe ni kushi bitakuwa Mungu atabifanya kabisa ubutumwa kuba jeune bariko bari talented muri iki gihe mugabo batinya kuja muri soul music ni kihe kintu cyubaha let's say wo babwira kugira ngo baje muri soul music uri ngaha muri Kenya biragoye kuko industry wacu nga localement irakeneye plus de support na plus de structuralisation na éducation so ariko évident uri ngaha kuko urana n'abakuze bafisikira ko marché n'intonya ngaha so dukeneye ngene dutangura kurondera ngene umuziki wacu en général uronka structure na support encadrer abantu urumva kandi kuva kwa mu carrière hakuna risk urumva ukuravye nka generation z'imbere zacu ba canche bande niki navuga ati n'umuziki wa mariki kandi baraduhaye byinshi baduhaye ubuzima bwabo baduhaye imiziki ya grave iduha inyigisho bikini byinshi so je nazi ngo nta muziki mujyango ndiba ko mama yigeze ko mama yameze university Peti uko nafanya nini?
Sasa niko nafanya muziki. Acha ndio usome. Ngo yagufikina wa Mungu. Genda ukore. Ukukora iki? Ndiyo ngira muziki. Ngo reka gufina ura kuna gufina. Ukukora iki? Ni muziki. Uravyo? Sivuga ngo ntibakunda umuziki. Batinye yuko atacho kumarira. Ufise umwana wawe ugatsisha ko ashaka kukintu kimubeshaho. So ningene twokorganiza rero industry ya music. Do you have that plan so far? That's why I want to come. Shaka no kwamanga gushakane kandi ngankangira base. Ndashaka a long term mba mu gihugu so ukagira tume hanze ako nta. Hapa tuorganize. Urafise abafani b'abarundi benshi cyane bakurikirana indirimbo zawe. Iwacu haryoha suna come home. Mugabo ukaba uri muri soul music ugiye kuzura ririmba indirimbo z'abantu bakunda soul music. Urafise ikintu maybe uri kurabategurira abarundi bacu. Sinzi ko ufata amajambo yacu ukayashira muri wa mudiho nyene ukabazanya. Numva ahitira kuhindura mu Congereza. Uri umu artiste signé sous contrat. Ibikonda. Office équipe. Hari abandi ku muziki. Hari abaranje. Abandi ka lyrics akutukorana. So ndabikunze sava. Nabikunze ndiyakire byacu. Nivyo nanditse nanje bije su barabiraba. Uvuga ati kurabyose ahantu gucuru. Umva ni equipe kuko bose barahema. Kandi iyo muziki imaze gusohoka izokama ihemba toute la reste de la vie toute ubuzima bwawe ndashaka kubiraga abana abati ibyo je ndagenda muzobiraga abana kujya ba Bob Marley banditse indirimbo zabo ubuzima kubwa zikakoreshwa hajya amahera aja mu muryango wabo so niyo structure so ugira rero ujemo gutya ma négociation abarundi rero tuzokurikirana zijya nyene cyane no nora muzo kuri my image mushire mu sepana Mudibu tia JP Bimeni and the blackbelst mushire my Instagram mushire Twitter mushire Facebook YouTube information zose zihari jewe munatanga information bakora umuntu akora ngo nta bishasha nta bishasha razi album zimba ni muziro kuzirondera nawe ndabwira gute kashira haje kuri ndabona okay bacarondera Mudibu barondera JP Bimeni ico kibazo album rero iriko zirasara ndimo zibisohotse album zizosora na 4 février hariho album ya Free Miss bose bayinze inzatsa sinzi ko aza kwirondera kuri Spotify byo biri batwi izina rya JP Bimeni okay zimwe muri plan office nizo nataka nirudia kuja kutembea ungiye ugira yo tune relax dolane izo era ryari izo tangura this January ndageze ko ni mu France le 4 février so ndasubiye inyuma chez Belgique kwa muryango canta nanje tizi ariko ko nzogira tizi ngaho famille wa Germany nkumbu okay ivyo so nsubiye muhira muhira hakabiri apana muhira kwa mbere hakabiri ngende nkamba ndafise ndibaze ko shitse nka London le 9 ndafise jusqu'à le 4 so ndafise nka 2-3 semaines so nine kupiga tizi ni prepare ulale sana aje buraya murajyama nk'amasangaye situmesema ma siesta yenu siwe kugira siesta garutse hariya kenshi mujyama nakuna siesta aje ni 2h du matin 3h du matin uvyuka what 7 o'clock 7h du matin 4 hours siwe kwiruka nta siesta baho ni uriye gatatu ngana ariko murya gatatu breakfast lunch hariya ni rimwe nijyo ufata ugenda free ako ukujya neza hagati la journée c'est bien et la fin de la journée peut-être hari gihe niba gira gufungura kwera wasiwasi ugasanga ngeze ahantu nko kwa ndi mfisa mahane kuntu cyangwa mfisa umenga ndajugumira ndagwa ya siyakula kora mutwe
Congratulations by the way. Asante. Je ndumwe reka mvuge uno munsi naronse amahirwe yo realizing my dream. Nari mfise dream yo gukorana na JP Bimeni. Nukuri nari mfise dream yo gukorana ikiganiro na JP Bimeni and finally turamufise twavuganye ibintu byinshi niyagaruka kandi niyazana the blackbelst so turi kumwe tugende turyoherwe n'abarundi Imana idufashe uranga. Amen. Okay. Natwe tunakwifuriza amahirwe menshi muri uwo mwaka, performance nziza muri iyo tournée and kubakunzi b'isanamu hari akajambo wobatekerera. Nabwire umwaka mwiza, umwaka uwe wabere uw'amahirwe. Turavyakiriye. Mushike kuvyo indoto zanyu zifise. Ariko cyane amahoro y'Imana. Okay, mukurangiza indoto yawe ufise nini cyane ugomba gushikako kuri iyo myaka ufise. Usiganye nk'indoto nyabaki? Kuba mu gihugu kandi. Hari abandi bantu bifuza kuzoja hanze. Muzogenda ntacu genda none. Muri abo bantu nanje ndimo by the way sinikuremwo. Mugenda. Kugenda il c'est bien être curieux. On a utafuta. Ariko ntwibagire. Apana nimbane. Okay. Thank you so much legend. Wakoze cyane kuza. Merci. Turashimye cyane kuba wemeye kuza Misanamu TV tukavugana ibintu bitandukanye. Nanje nabasaba kuba mwatenyenye nabo byagoranye mwanya wange ngo ariko nashitse vraiment Okay. Ladies and gentlemen, ndagushimira wafasha kanya gukuraba ikiganiro cyacu cyari kirekire mugabo he is a legend. Afise story nyinshi cyane, afise ibintu byinshi twagomba kumenya. Ndizera wabimenye, afise ama blague ubuzima bwiwe ingene ari umu legend mugabo yicisha bugufi yumva abantu bikwigisha nawe. Uracyari uri umuririmbyi, uri mushasha maybe mugabo utangura kwibona umengo urarenze. Iki ni kigwa gikomeye cyane twahawe na JP Bimeni. Kuri mwebwe mushaka kuronka ibikorwa byiwe kuri Spotify, YouTube, Facebook, Instagram ni JP Bimeni. Genda hariya muronke soul music iri ebana pure soul music ya JP Bimeni. Reka ndagushimire cyane and ndakwibutse ko ugire subscribe kuri YouTube channel yacu. Twari kumwe na JP Bimeni canke Jean Patrick Bimenyimana batazira Mudibu muri profile. And until next time, ndakubwire ni enjoy your happy new year and until next time we sign out.